kubwira ngo bakumvira uwivu ufise iki cotuma wewe abantu bakumvira uwivu ngo bakaguha isumu. Kwanza siwe wabivuze, abantu babivuze ni igiki ufise hamwe ngo boguha isumu. Isumu ko bayiha n'umwana kivuka, isumu ko yeze n'umwana. Abantu babi ntaho bazoja, kandi ibihugu byose abantu babi bariho. Nino twama twababonye ahantu hose mu bihugu byose abantu babi. Ariko kuba twaragushigikiye nuco twitura kutwihenurako, nuco twitura kwigira kumengura umuntu wa hatari arenze. Haujafika sister, haujafika sisi, haujafika bado, safari bado ndefu. Shira biragirana birarura. Iyi si tugezemo ntabwo ari isi y'amenyo yo kwanikira amenyo. Iyi si tugezemo ntabwo ari isi yo kugirana, ntabwo ari isi yo kwankisha abantu. Ibintu bigeze ahantu abantu bakundana, apana kuza ushira amacakubiri mu bantu. Hello guys, mweze neza nanjye ndashimana. Hama nkiva mu kazi, sindaheza akazi ariko ndavuze ati hariho akantu mbonye, ndavuga ati reka nze tugire nte iki kintu tucigeko. Guys, je nta muntu ni nyavrema, je nababwiye je nubaha abantu nkabakunda, ariko iyo ushatse, iyo mbonye uri umuntu ushaka kuvyonga novuga sindaguhereza n'ukuri, ndavuga uko burinde naho burinde ndavuga. Okay, ko hari abantu bashinisha ibintu. Okay, Jenny mumbarize ozi wewe ozi tugiye kugusesengura, turaza gusanga urimwo tubiri wa mukobwa we, turaza gusanga uri gashoza ntambara. Ikindi tuza kugusangamo, tuza kugusanga urimwo amacakubiri. Ikindi tuza kugusangamwo ozi. Sindakwanga ariko nkuma ndagukurikirana, kandi je kuvuga itangura kuva mugikorana nabajya bakobwa sinzi ntuzeya kuva kuri umukobwa yarafise Magic TV kuva kera ndagukurikirana. Ariko ukugenda uratera imbere, ugenda urahinduka ozi ukugenda uratera imbere, ugenda urahinduka wewe. Kandi uko guhinduka kwawe ugenda urashira amacakubiri. Mimi nitakwambia kweli, naravye ngo ndishagara, naravye ni nini, nitakwambirisha ukweli. Ahantu ugeze si heza. Uribuka uko watanguye bimeze, turagusapotinga. Umuntu ashobora kutagusapotinga mu buryo bw'amafaranga, ariko akagusapotinga ukuntu ushobora kuronka ayo mafaranga. Tugasharinga ibiganiro vyawe kubera tugukunda, tukagukurikirana, tugasharinga, mpaka watu wakakupenda. Turagukundisha abantu mpaka tugasharinga mu magroupe. Twe tuba dufise amagroupe menshi turimo. Ariko aha ibintu bigezaho, reka kwigirana juwa, reka kwigira umuntu wa hatari ozi, reka kwigira umuntu wa hatari. Reka gufata abantu ubaconganishe, wumvisha abanyarwanda yuko ushaka kumvisha abanyarwanda yuko abanyarwandakazi bari mu gihugu cy'u Burundi ubu tuvugana yuko bashobora kuba hari ikibazo bo bafise. Je ndabona ibi bintu hari byo ushaka kuzana, kandi ibi bintu ntibishobora kuguhira naho gira gute. Ibi bintu ntushobora, hawezi faulu. Yes, kubera ibintu naho ibintu biba bibi bishobora kuba bimeze uko, hari siyo nzuri, lakini n'amacakubiri arimwo. Nibi bintu nibyo kuri social media barindani mu gihugu babanye neza.
nawe ndazi ni ibintu gusa wishira mu mutwe kugira uronke content, nta kibazo ufise. Mimi nitakwambia reka ivyo bintu garukirizaho kujya wavuze ngo ntuzosubira kuvuga, ahubwo umve biruko. Shajenda kubwira ntitaye nguriki, ntitaye ngo ndiki, nitakwambia. Hama abantu nabo baguma kubwira ngo bakumvira uwivuga ufisiki cotuma wewe abantu bakumvira uwivu ngo bakaguha isumu. Kwanza siwe wabivuze, abantu babivuze nigiki ufise hamwe ngo boguha isumu ko bayiha n'umwana kivuka, isumu ko yeze n'umwana. Abantu babi ntaho bazoja, kandi ibihugu vyose abantu babi bariho, nino twama twababonye ahantu hose mu bihugu byose abantu babi. Igikuru gusa no kwicunga no kumenya uko ushobora kubana n'abantu. Ariko abantu muzamuvuga ngo bazingo baramwanka ngo bamuha n'isumu imyaka yose abanye n'abantu, ubu niho babibutse ko mu isumu. Muze mureka guconganisha abantu, muze mureka kugirane guconganisha abantu. Ozi wewe nyene uko abivuze uhore acha guconganisha watu. Reka guteranya abantu Ozi, reka guteranya abantu. Abarundi n'abanyarwanda babanye neza, abanyagihugu babanye neza, aho bahuriye nta macakubira barimwo. Reka kumvisha abantu yuko ngo je numiwe. Erega wa mukobwa je ndibaza nidira ariko canke uri kwidira. Je ndibaza hari ikintu muri wewe nyene coba kirigize gute. Ariko guys, je nama ndababwira iyi social media ubu isigeze kuri social media. Ni vya bindi natutse kaga konkobora hariya nkakabwira ati wewe reka kuturogera abana. Murakibuka ko mperutse gukonkobora kavuga ngo ibiki nibiki katuzanira amasomo mu bana kigira. Mu nyuma mwaranutse, mu nyuma ariko mwabonye ivyavuyemo. Mu nyuma mwarabonye ivyavuyemo, kaza kavuga ngo yari filme ngo ibiki nibiki. Gendura hirya ejo kazoba. Ariko je nama ndababwira muragaba mw'abantu, muragaba kuko shetani yahagurutse. Jene nzi ko vyahere, kumbe yarabandanije. Nikasema acha nikwambie, naho yariho nyiva mu kazi, reka ndakubwire nababwiye umuntu wanje utanyisha uzonkiza. Kandi je ntabwo noshobora gutinya kubwira umuntu, kuko umuntu wewe uba waje kuvuga, uba waje kubwira abantu bumva. Niyo mpamvu rero bamaze kumva no kugusubiza barashaka kugusubiza upo. Acha gucunganisha watu, reka guteranya abantu. Wa mukobwa we Ozi, wa mumama we turakubaha, turagukunda, twaragushigikiye. N'ubu iyo mbonye video yawe ndayisharinga, ndashobora kutayipostinga kuri status ariko nkayisharinga mu magroup arimwe nk'abana 300. Nkayisharinga mpaka abantu bakakumenya, bakakubona, kandi bakagira na sabone. Ariko kuba twaragushigikiye nuco twitura kutwihenurako, nuco twitura kwigira kumengura umuntu wa hatari arenze. Haujafika sister, haujafika sisi, haujafika bado, safari bado ndefu. Reka kwankanisha abantu babanye mu mahoro, abantu babanye mu mutekano. Reka kumvisha abantu bari mu Rwanda yuko abantu ngo babanyarwanda ngo bari mu gihugu cy'u Burundi ngo rero ngo igikuba cacu. Acha reka ivyo bintu cira birarura.
biracira biragirana birarura. Iyi si tugezemo ntabwo ari isi y'amenyo yo kwanikira amenyo. Iyi si tugezemo ntabwo ari isi yo kugirana, ntabwo ari isi yo kwankisha abantu. Ibintu bigeze ahantu abantu bakundana, apana kuza ushira amacakubiri mu bantu. Ndarivuze ndagiye, ndi umuyaya wa Saudiya. Ariko mana yanje ndavuze ati mvuye mu kazi sishobora kugira, sishobora kuryama ntarivuze wozi. Uri kuratubabaza abakunzi bawe, reka amacakubiri. Genda urabasa Bonufise abeshi n'abakisa abarundi n'abarundi kazi. Reka kutwihenurako, reka kutwihenurako turagukunda, reka kuzana amacakubiri. Ndarivuze ndagiye.